umeze neza. Ego meze neza. Aha, Eh, uraho. ndashima kabisa. Uramutse bariko baratwumviriza. Abakunzi bacu ndabaramukije canke se abakunzi ba radio Ejo Heza FM. Aha. Ya. Watanga umuziki ryari? Ariko ndashaka kumenya imbere kumbwira watangura ko umuziki. Woshaka kwidonda bariko baratwumviriza wowe urinde. Ya. Watanga umuziki ryari? Okay. Cyane umuhungu w'u Burundi, no kuvuga ngo ndi Murundi avuka mu ntara yahora ari Cibitoki, ubikaba ari Bujumbura yagutse, nkaba mva muri commune yagutse ya Mugina yahora ari Mabayi, ku mutumba wa Gafumbegeti, nkaba natanga umuziki Ku mutumba wande? wa Gafumbegeti. Aho ni he? Uvuze neza? Imabayi. Mu ntara ya he? Mu ntara yahoze ari Cibitoki. Ah. Yeah. Banyemeje kabisa. Yeah. Rero nkaba nitwa Mabuye Ndarayi ku mazina y'umuziki, hama ku mazina yanje bwitwe nkaba nitwa Aroni Ndayiragije. Kweri kwitwa mu mazina. Amazina ya mbere n'ay'abavyeyi aho nayo nihitiyemwo ku muziki. Nk'akarorero kuri Mabuye rero n'izina nahisemo bitewe n'uko ibuye rishikamye, ibuye nta kintu kiva kuri nyeganyeza. Nararavye mbona ivyiyumviro vyanje bimeze nk'ivy'amabuye birakomeye nk'amabuye, nca nanje mbona ko nohitamwo kwiyitirira amabuye. Yes, hama rero iryo Ndarayi naryo ni incamake y'ayo mazina yanje Aroni Ndayiragije nyene. Ya, ego. Icatumye uririmba ni icahe? Mbega ugeze ku ndirimbo zingahe? Bo icatumye ndirimba ahambere nuko hari ibitekerezo byinshi nari mfise ngomba gushitsa ku bantu. Ndavuga ati bibaye vyiza nkabicisha mu muziki byo bari sawa. Hama rero kugeza ubu mfise indirimbo zishika 4. Ya, aho mfise yo Enjoy, nitwa Weekend ndiko ndakora, nzosohora video yayo ejo, ariko kandi audio iri ku rubuga rwa Mabuye Ndarayi nyene, nkagira na twishakira kuba hayi, co kimwe nagumye umutima. Nizo ndirimbo zanje. Izo ni. Ya. Ndashaka umbwire hari icatumye wumva ko uririmba, mbega icatumye nawe uja mu muziki? Ego. Sobanura neza n'icahe. Yo, icatumye nja mu muziki rero, hariho urwaruka rwinshi canke abantu benshi bariho kw'ino si canke bari mu gihugu cacu, hari ibintu byinshi baba bashaka kumva canke bumva bobigisha mwosangira kwanza, mugabo ugasanga ntago bipfa kubagerako gutyo nyene uri kubivuga mu kiganiro bisanzwe, mu majambo bisanzwe ntibabikurikira. Mugabo naravye rero mbona umuziki abantu benshi barawukurikira, cavuga nti rero bibaye vyiza ivyiyumviro vyanje canke se inyunganizi yanje kuri bagenzi banje tubana hano mu Burundi canke ahantu hose bumva ikirundi, ati ndabicishije mu muziki vyotuma numva na benshi bigatuma twunganiranira. Ya. Ico kubera abantu bariko batwumviriza kugira ngo izina ryawe rivuge cane, gukora gute, kubigenza gute kugira ngo indirimbo zose uriko uratanga abantu bazozakire neza? Okay, urakoze. Icambere nuko nguma nandika, nkora njana muri studio bankorera, nkora ka video gutyo buke buke. Hama rero ngenda nigisha ku bintu bigenda bitandukanye. Ndumva rero mfite icifuzo ko kabisa bonshigikira ari benshi. Bagushikira ari benshi. Kandi uko vyifashe neza. Ino ndirimbo tuyisesangure Enjoy. Yaje ryari kuri kwita Enjoy? Urakoze. Iyo niyo ndirimbo natanguriyeko, nabwiye ko mfise 4. Hari iyo nzosohora ejo, mugabo iyo niyo natanguriyeko. Enjoy rero ni indirimbo niyumviriyeko, nsanga abantu benshi barabaho bigunze, umuntu akumva ashaka kuba ubuzima nk'ubwanaka, ariko kandi n'uwarose bikaba ngoma ngo yiyime. None muko kwibanira ndavuga ati rero reka nanje ndondera ukuntu ntanga inyigisho yanje biciye mu ndirimbo. Ndavuga ati rero indirimbo Enjoy ndayanditse irashobora gufasha benshi, ntangira amahirwe rero n'umuntu yankoreye umuziki bigenda neza, ndamushimira. Hama rero intumbera hanini niyo kwigisha abantu kunezererwa, ariko kandi nta kwibanira. Ya, ego. Kubigisha kutibanira. Ya, ugeze amahirwe ukaronka wihako duke, ntabwo bibora byose, ukagenda ukihamwe akantu kamwe, hama ibindi navyo ukabikoresha umugambi. Wowe niko bigenda. Ya.
ari muri byo muriko muramwumva neza kugira ati iwana ryoherwa indirimbo imbere yo kuyandika mbega hari ico manzurira bakora avuga ati jewe bivanye n'ubuzima mbayemwo canke n'abandi bantu waravye uravuga ati niyi ndirimbo ivuye mbega umuntu akwiye kuryoherwa mu gihe icahe ikindi gihe adashobora kuryoherwa aba ari icahe urakoze cyane ico kibazo abanyeshamakuru bose maze kugenda ko ntibari bwakimbaze kandi nashaka ko ndacishura bakimbajije waje kwa macari asante sana no kuvuga nipfuza ko umuntu agomba kuryoherwa mu gihe yakoze akaronka noneho rero ari naho nace muri aryoherwa iyo yakoze akagira gute akaronka jamani noneho rero nyuma yaho ari naho nace nandika indirimbo ngo today ni weekend dutwike ariko kandi ko byo twaronde cyangwa ko byo twarose rero nka kucifuzo canje nkabona ko umuntu wese agomba kuja gufata umwanya wo kunezerwa cyangwa kuryoherwa yabanje gukora yanarose naho nyine ntayore byose akiyaho duke akishimisha amino byagakora umugambi kubera ubuzima ni burebure ko bamwe bavuga ngo ni butowe ni burebure oya ni burebure kubera tuba tuzi igihe tumaze kubaho ku isi ikiri imbere ntitukizi niyo mpamvu akenshi nama ntekereza ku by'igihe carenganye gusoma gutekereza iby'imbere hariya indirimbo neza nubwo ari ubutumwa abantu bokuramo ku bantu bariko baratwumviriza bokuramo ubutumwa nyabandi kwiyo enjoy canke kwiyo weekend enjoy turacari kuri enjoy okay ubutumwa rero bisaba ko abantu bakuramwo harimo kuvuga ngo amahigwe aza rimwe gusa mu gitero cyo ndirimbo harimo akantu kavuga ngo kandi amahigwe aza rimwe gusa rero umuntu agomba gukurikiza amahigwe ukabona uno munsi biriko bicamwo ugomba kuba maso cyane kubera ko iminsi yose ntabwo yama ari kuwa Mungu iminsi yose ntabwo ibintu byama bimeze neza ukamenya ko rero ni muri uno munsi rose ugomba gukora ico ubona wibwira ko uzokora mwakuza hakiri kare kubera ko amahigwe ntahoraho ndatanga umurongo wa telefone 7612 muheze mubaze ibigiye bitandukanye no muri Ringi Mushasha ndashaka kumenya intambamye ukunze guhura nazo we muri Ringi Mushasha intambamye rero ntago zibura ariko kandi ndahangana nazo nkarondera ukuntu no bibamwo no kuvanga intambamye ya mbere nkunda guhura nayo ni mu kibano rero ari ukuntu usanga umaze kuja mu bintu by'umuziki bagufata nk'umuntu umenga n'umusazi umuntu umenga yagiye mu bintu bya shitani nyene ico gihe rero gacu usanga hariho ubuzima bukogora kubaho hariya mu kibano bitewe nuko hari haba kwishimira batari bake ariko kandi hano n'abandi bake ubona menga ntibishimira ibikorwa byawe gabanya amafyera ariko gabanya twagi ego yacowe inaniza bigusaba gutuza ntibigusaba byishinguje mu bicu nawe ufise rimwe higa impamvu gusa ituma nawe uja mu bicu ntibigusaba byishinguje mu bicu nawe ufise rimwe higa impamvu gusa ituma nawe uja mu bicu today ni weekend dutwike nabyo kwibanira today ni weekend dutwike nabyo kwikoroga gabanya gatwika ariko gabanya amafyera ariko gabanya gatwika ariko gabanya amafyera ariko yesa ndakunda abaririmbyi bashasha kubera baza baje bafise vibe irenze ariko mabuye kumwe ngura akazi kano karimo kararenze kabirimo neza ayo mafyeri wabwiye ndagabanya amafyeri yabandi wabwiye ati gabanya gatwi bo no kuvuga mu buzima bwacu bwagutse tugenda duhura nukuvuga ngo nkacu nk'abakiri bato ubu ni nk'umuhungu gahura n'umukobwa waza kumusaba ko mugira ubugenzi ukabona ariko akwigira ko byinshi canke mwokora ubugenzi ubugeni bwo urumva nyene bitangura mu bugenzi noneho ugasanga akwigira ko byinshi ukabona gusa agomba kwereka ko yaberewe ariko ukabona kubwiha inyinshi y'ibyo ushaka n'ibikunda
rero nca ndavuga ati ewana tugomba kugabanya amafyera kuko n'abandi bahungu usanga bagara ndavuga ati rero mu mpande zose tugomba kugabanya amafyeri tukazirikana ikintu gikwiriye gukorwa twagabanya amafyeri yego kumbe nuko kabisa twese nuko bimeze neza neza ariko nashaka kumenya itandukaniye ya enjoy hari indirimbo wasohoye yitwa enjoy kabisa na weekend itandukaniro n'ijya muri izo ndirimbo zibiri okay ni ukuvuga ngo itandukaniro riri hagati y'enjoy na weekend weekend ni ukuvuga ngo ni indirimbo tugomba kwifashisha tugomba kuryoherwa ariko kandi itandukaniro nyamukuru rihari ni uko navuze ati ibyishimo ni byiza kuko bidutwara heza ariko twibuke no kwigerera kuko iyo urengeje wica byinshi yego ibyishimo ni byiza ko bidutwara heza ariko lazima twibuke kwigerera kuko iyo urengeje wica byinshi kigabanya amafiri kumenya urumuririmbyi mushasha n'ibyo mbega twitege ko mu byo utegura muri uwo mwaka hazoba harimo amakolabo bimeze gute nambara amakolabo witegura kuzokora uzakorana n'abandi ga musani wacu bo kolabo ndiko niyumvira kuzokora mu uyu mwaka atanambamye habaye umuririmbyi nkunda bita Bface tuba nifuza ko tuzokorana kolabo mu uyu mwaka bo ntabwo turavugana bwana naramaze kubona inzira nawe camo kugira binyorohere kuvugana nawe iyo nzira abandi bazoyice bo iyi nzira rero uyu muhunga nkorera audio bita Transbeat araganira arambwira ati ushaka ko mukorana byokoroha wanashaka aramutse afise gahunda kuza gukorera ngaha yoza mugahura mukaganira kandi ndumva mfise icizere ko bitokwanka tu gabanya amafyera ariko kabisa gabanya umutwika ariko ahantu haratujyanira hariya nuko bimeze hariya waririmbye bashasha umwongerera kubi subiramo rero uduhe vibe sibyo twagiye kuko bidutwara heza yaco winaniza bigusaba gutuza ntibigusaba byinshi ngo uje mu bicu nawe ufise rimwe higa impamvu gusa ituma nawe uja mu bicu ntibigusaba byinshi ngo uje mu bicu nawe ufise rimwe higa impamvu gusa ituma nawe uja mu bicu today ni weekend dutwike navyo kwibanira today ni weekend dutwike navyo kwikoroga gabanya amafyera ariko gabanya gatwika ariko gabanya amafyera ariko wibuka n'ibidusaba kwinaniza n'ibidusaba no kwiboreza gabanya gatwika ariko gabanya amafyera ariko gabanya gatwika ariko gabanya amafyera ariko twibuke no kwigerera kuko iyo urengeje wica byinshi twibuke no kwigerera kabisa yo nashatse ntuyihe zino ndirimbo aho ubwira abantu bariko baratwumviriza indirimbo bayikura he yo indirimbo rero kubera uyimaze ntibo wakiza oya kabisa urakoze ukweli rero baje kugira ni ukuvuga ngo rero bakuzi bacu ahantu mwoza kuraba ino ndirimbo ugenda ukandika Mabuye Ndarayi yani Mabuye ugasiga kanya ugaca wandika N na D na L na A na I niyo bitosaba ko wandika ibyo byose kuko hari habo bigora ukandika weekend ubyandika bifatanye hama ugaca usiga kanyu ukandika by Mabuye ubwindiri biciza babiri ndaba umwanya ndaba umurongo kugira ngo bagire ico mu DJ ni 7612 fatigabanya amafyeri nuko maze mukanya gato duheze tugaruke n'amakuru twabategura imbere yuko tumutere intege no muri review wacu hariya ni 7612 fatigabanya amafyeri wewe mwanya ku murongo yes hello gabanya amafyera ariko
witwa nde muhani uri mushasha mugweza nari umuritsi ico gihe ya ramutse n'umutumire wacu yamaze kugenda hariya ya ni 76 12 99 99 76 12 90 99 yitwa imagine umuntu yitwa Mabuye none acarimba gute kandi ameze nk'ibuye izina ni ryo muntu BJ tubatera intege abarimvyi bakiri bato apana ko amadutera intege bawandi banditse amazina wapi mwanya ku murongo yesala namahoro nenda twakuye mani rambo na Ricky karibu sana urakoze cyane muvandimwe kabisa merci Mabuye yo tuendelee ama tusiendelee tuendelee oya reka kabisa Mabuye cyo sana bariko batwumviriza cyo ari cyo dusezerana okay ico nasaba rero abantu bariko batwumviriza nuko boshigikira Amabuye kandi nkabizeza ko abazonkurikira canke abazobana nanje batazokwicuza umwanya wabo nanje nzokora uko nshoboye kugira ngo ndabaryohere kandi ndabafashe kubaka ubuzima bw'uno munsi n'ubwejo biciye mu isauti ya asante sana rero nemeye no basore ikindi gikorwa ego sivyo urahawe ikaze ego ya uko byifashe Mabuye yo kandi gushimira kubona waje ngaha murakoze cyane namwe